Abantu bagera ku bihumbi 340 nibo bitegekanijwe ko bazoronka ku mfashanyo y'umuriyoni w'amadolari agenewe kugwanya inyonko yateye ibitungwa vyuza. Kubw'itangazo rigenewe abamenyesha makuru, ishirahamwe OCHA ryasohoye kuri uwa gatatu, iyo mfashanyo yasohowe na Martin Griffiths, icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU ajejwe ivy'imfashanyo, akongera akaba ari nawe atunganya imfashanyo zigenewe gutabara vyihuta. Ku ruhande rwiwe, Damien Mama ajejwe gutunganya ibikorwa vya ONU mu Burundi, aho anafise n'icicaro, yamenyesheje ko muri kino gihe 50% y'abarundi basanzwe ari bantaho nikora babarizwa mu turere twiziziwe n'inyonko y'ibitungwa. Ni mu gihe Damien Mama nkuko biri muri iryo tangazo rya OCHA avuga ko kugeza kwa 19 mukakaru uyu mwaka integuro yo kugarukira ku bamerewe nabi mu Burundi yari imaze gutererwa ku rugero rwa 5.1% gusa w'amafaranga akenewe kugira ico gikorwa gikunde. Damien Mama akaba nkuko vyanditswe muri iryo tangazo rya OCHA yavuze ko iyo ntererano imaze kuboneka ari nke cane. Iryo tangazo rya OCHA ryibutsa ko inyonko y'ibitungwa ikarira inka n'ibitungwa bito bito nk'impene n'intama. Igisata c'ubworozi gifise ibice 14% vy'ubutunzi bw'umunyagihugu w'Umurundi nkuko biri muri iryo tangazo rya OCHA. Gutakaza rero ibitungwa vyiwe ku munyagihugu mworozi kandi mwirimizi bikaba vyogira ingaruka nyinshi cane mu buzima bwiwe bwa misi yose. OCHA muri iryo tangazo imenyesha ko mu Burundi ata muntu araboneka agwaye ingwara ifitanye isano n'iyo nyonko y'ibitungwa, ariko OCHA iragabisha ko ivyo bishobora gushika umuntu akayandura biciye ku mibu canke ugukora ku gitungwa kigwaye.